Turabaramukije twongera tubaha ikaze muri ano makuru mukurikirana kumbonesha kure JCTV. Uyu numwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi yo kuwa 13 Mukakaro umwaka w'2021. Amakuru y'uno munsi akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Nyuma y'imyidogo y'abene gihugu bidoze bavuga ko habaye kurenza urugero mu kubomorerwa amazu kumugoboka. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi aherekejwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura, musitanteri wa komine Mukaza n'abandi bayobozi batandukanye, yarishikiye kuraba uko bimeze. Abatware bakaba bategezwe kubaka aho babomoye hose. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Amafaranga mvamakungu ntabwo yemewe gukoreshwa mu kuriha ibintu mu Burundi. Birabujijwe kurihisha mu mafaranga mvamakungu ababa mu Burundi ku mashirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ibigo vy'ingenzi, ibivuko, ikibuga c'indege, abajejwe imbibe hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi nk'uko vyatangajwe n'Ibanki ya Republika y'u Burundi. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Abantu batatu bari bahawe isoko yo gutanga ibibanza byo kudandarizamwo ibikoresho by'ishure hagati mu gisagara ca Bujumbura barazwe uruhusha rwo kubandanya nyuma yaho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi asanze bararengeje urugero mu gusaba amafaranga y'umurengera kuri ivyo bibanza. Muraza kubikirikirana muri ano makuru. Nyuma y'imyidogo y'abene gihugu bidoze bavuga ko habaye kurenza urugero mu kubomorerwa amazu kumugoboka, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi aherekejwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura, musitanteri wa komine Mukaza n'abandi bayobozi batandukanye, yarishikiye kuraba uko bimeze. Umushikiranganje akaba yategetse abatware babomoye amazu muri serire mugoboka iri muri quartier Mutangaside gusubira kuyubaka nkuko yahora mu kiringo kitarenze indwi zibiri. Godefroid Nunzu bumwe akaba yari yashitse aho hantu aratubwira uko yasanze bimeze. Iwa mbere igenekerezo rya 12 Mukakaro umwaka w'2021, umushikiranganje w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi yagendeye quartier mugoboka ya mbere kuraba imyidogo y'abene gihugu babomorewe n'abajejwe intwaro ku mutumba batisunza amategeko. Umushikiranganje yamenyesheje abari ngaho ko leta mvyeyi leta nkozi yatumye ubushikiranganje gukuraho amazu ari ku mabarabara makuru naho nyene ku metero 6, aho leta yari yabanje gutanga imizibukiro maze abene gihugu bakongera kuhubaka batisunza amategeko. Gayezwa ubushikiranganje nkuru hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, nyakubahwa mukuru w'igisagara ca Bujumbura, nyakubahwa mujejwe akarere mu gipolisi turi muno munsi muri isaha, nyakubahwa murongoye komine ya Mukaza, banyakubahwa mwese mujejwe intwaro muri ngaha, banyakubahwa bene gihugu mwese tugira amahoro. Tugira amahoro, iterambere rusangi n'umutekano kuri twese. Uno munsi twazindukiye ngaha kumugoboka tuje kuraba ibyo twatumaze iminsi twumva bivugwa cy'imyidogo y'abene gihugu bavugwa yuko babomorewe amazu. Mwabibonye twese twabibonye. Ro constat duhejeje kugira n'umushikiranganje ntwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, nuko ibyabaye bibabaje. Ibyabaye birababaje kandi bikababaza mu gihe ivyo ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange bwatumwe na leta. Nagira ndabisubiremwo, banyakubamenyesha amakuru baze kubintangira ko ndabisubiriyemwo. Leta yatumye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano gukuraho inyubako zose zitemewe n'amategeko ku mabarabara makuru arizo twita ko zubahiriza imetero 6 ku ruhande rumwe n'imetero 6 ku rundi ruhande. Ivyo tubikora kubera iki? Leta yabitumye ubushikiranganje. Ayo mabarabara yubakwa leta yaratanze imizibukiro. Leta imaze kubaka ayo mabarabara abantu baca baragaruka
bongera bubaka hamwe leta yari yaratangiye imizibuko. Yatanze itegeko kubabomoye inyubakwa z'abene gihugu kunyuma y'indwi zibiri boba bongeye kuzubaka kandi bakabikora batariko baridodomba canke se ngo bajyugwara abo bene gihugu. Nagire nsabe abakoze ibi bintu nakajyo ngire ndabahe kajyo ko ibi bintu nyuma y'indwi zibiri ibyabomoye byose byajasubiye kubakwa nabo nyene nico babomoye cyazanye umugaga baca babomora hose gushika kuri uwo mugaga bongere basubize ibintu ko byari bimwe. Kandi nkabasaba yuko babikora nk'abavyeyi sinzoze numva umuntu yari w'ikinuma bakoresha uburyo bwabo gushika babisubije nkuko byari bimeze uko bahamagaranye barabizi uko bagiye inama kuzobora barabizi mugabe nyuma y'indwi zibiri nzogaruka ngaha nsanga hasa nkuko hasa amazi ameze nkuko yarameze. Umushikiranganje amenyesha abajejwe intwaro ko ataburenganzira bafise bwo kubomorera amazu y'abene gihugu ico bajejwe ngo ari ukwereka akarimbi barengereye maze akaba ari bo bibomorera n'ubundi subire mu mukurikirane. Leta ntiyavuze ko twe tujejwe intwaro tuza kubomora yadutumye yuko twereka beneho aho barengeye akarimbi bonyene bakibomorera. Twe nta nguvu dufise zo kubomora kuko iyi leta ni ya twebwe bene gihugu iyi leta ni yiwanyu. Leta ntiza guseka umuvyeyi ntaza gusekana n'umwana wiwe umwana yakoze ikosa uramwereka uti hajya hari ikosa akabona ko ikosa yarikoze hanyuma agasaba ikigongwe ibikwiye wamubwiye yakora akabikora kabiringaniza. Abene gihugu harimwo ndiho kubgayo Therese yabomorewe bashimiye umushikiranganje na leta mvyeyi leta nkozi kuba ishoboye kubarenganura. Reka tubumvirize. Ndabashimiye cyane singingana noshima numva noraramwo utangura amashimwe noraramwo bukira bugasha muhuye ku musozi numva bari mu mutima kugeza umubiri wanje wose n'abana bande bawikoreye. Muri abakozi b'Imana sinavuga muri abakozi ba leta gusa muri abakozi b'Imana yumva kandi yishura ndagomba izoshishikana kubahezagira ziya ntebe ntamudozi nyigande none Imana ibahezagire ibongere ibahezagire nukuri ibintu mudukoreye nejo muzogende muyikorere n'abandi atari twebwe kuko turazi ko muri leta mvyeyi nta gahohotero gashobora kuhaba abadukije ne bariko baratwica ariko Imana ibahezagire kumutamana mutwambitse. Nimbona Pierre chef w'iyo quartier Mugoboka arashima ingingo umushikiranganje yashikirije kandi agira ko amenyesha ko inyuma y'indwi zibiri azoba yahejeje gushira mu ngiro ivyo umushikiranganje asavye. Je norangiza nkenguruka shimira umushikiranganje yakubaho ko avuze ati ibintu bisubire mu buryo bisubire nkuko byari bihora hama mugane neza n'abene gihugu ntagiye umuntu numva yidoga yuko hari ikibazo kihari ibintu bisubiye mu buryo byose bigende neza ndakenguruka umushikiranganje yakubaho. Nkuko byatangajwe n'ubuyobozi bw'Ibanki ya Republika y'u Burundi mu kiganiro bwahaye abanditsi n'abamenyesha amakuru kuri no wa 13 Mukakaro umwaka w'2021 birabujijwe kurihisha abantu baba mu Burundi mu mafaranga mvamakungu. Amafaranga mvamakungu ntabwo yemerewe gukoreshwa mu kuriha ibintu mu Burundi. Birabujijwe kurihisha amafaranga mvamakungu ababa mu Burundi ku mashira hamwe yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ibigo vy'ingenzi, ibivuko, ikibuga c'indege, abajejwe imbibe hamwe n'ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi. Abanyamahanga bataba mu Burundi nibo bonyene borihishwa mu mafaranga mvamakungu. Ido nido na mugenzi wacu ico Burundi Sofoni. Amafaranga mvamakungu ntabwo yemewe gukoreshwa mu kuriha ibintu mu Burundi ku barundi baba mu gihugu. Abanyamahanga bataba mu Burundi nibo bonyene borihishwa mu mafaranga mvamakungu. Mu gihe hibonekeje ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu bijanye no gukotesha amazu, amasezerano ajanye n'ibikorwa, irihwa ry'amafaranga y'ishure n'ibidandazwa, ibi navyo birateye kubiri n'itegeko ry'Ibanki ya Republika y'u Burundi rigenga ikoresho ry'amafaranga mvamakungu mu gihugu cy'u Burundi nkuko vyamenyeshejwe n'ubuyobozi bw'Ibanki ya Republika y'u Burundi mu kiganiro bwahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 13 Mukakaro umwaka w'2021.
ababa mu Burundi bategerezwa gukoresha amafaranga y'amarundi haba mu kuriha amatike y'ingendo z'indege mu bigo vy'ingenzi ku bivuko ku kibuga c'indege n'ahandi. Ido nido kurikira Diane Bizimana ajeje kumenyesha amakuru muri banki ya Republika y'u Burundi. Ibanki ya Republika y'u Burundi iramenyesha ko hibonekeza ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi mu bijanye n'amasezerano hamwe n'irihwa ry'ibidandazwa canke akazi riteye kubiri n'itegeko ry'ibanki ya Republika y'u Burundi rigenga ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi. Iyo ngendo iciye kubiri n'amategeko yerekeye cane amasezerano yo gukotesha inzu, amasezerano ajanye n'ibikorwa, irihwa ry'amafaranga y'ishuri n'iry'ibidandazwa. Abakoresha ayo mafaranga mvamakungu muri ubwo buryo butemewe bariha mu ntoke canke bakayacisha ku makonti ya bene ibidandazwa canke y'abakoreye akazi baba mu Burundi. Kubw'ivyo Ibanki ya Republika y'u Burundi isubiye kwibutsa abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi ibi bikurikira: ifaranga ryemewe n'amategeko gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi ni faranga ry'u Burundi gusa bita beef mu mfunyafunyo y'igifaransa. Ibikorwa hamwe n'amasezerano vyerekeye amafaranga bibera mu Burundi bijanye n'ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorerwa mu Burundi bishigwa mu ngiro mu mafaranga y'amarundi. Amashirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ibigo vy'ingenzi, amashirahamwe mpuzamakungu yo kunguruza abantu n'ibintu, ibivuko, ikibuga c'indege, abajejwe imbibe n'abanyamahanga, hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakori n'amatagisi barashobora kurihisha no kurihwa ibikorwa vyabo mu mafaranga mvamakungu ku banyamahanga bataba mu Burundi. Ariko rero birabujijwe kurihisha mu mafaranga mvamakungu ababa mu Burundi. Ingurane canke ingwati zitangwa mu mafaranga mvamakungu zirabujijwe ku barundi n'abanyamahanga baba mu Burundi kiretse hatanzwe uruhusha rw'ibanki ya Republika y'u Burundi. Naho nyene izo ngurane zitegerezwa kuba zigenewe kuriha ibidandazwa biva hanze y'igihugu. Uburenganzira ababa mu Burundi bafise bwo kuguruza amakonte mu mafaranga mvamakungu ntibubarekurira kugiriranira amasezerano n'ababa mu gihugu yo kuriha ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorewe mu Burundi mu mafaranga mvamakungu. Ibanki ya Republika y'u Burundi iribukije abantu bose batubahiriza izo ngingo ko bazohanwa hisunzwe amabwirizwa n'amategeko y'u Burundi. Ibanki ya Republika y'u Burundi iboneha akaryo ko gutanga umuco ku ngingo ya 18 ku gace ka 3 y'itegeko rigenga ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi. Kavuga ko bidakenewe gusaba uruhusha ku rudandazwa rukoregwa ku mbibe z'u Burundi. Urudandazwa rukoregwa ku mbibe z'u Burundi n'urudandazwa rw'umubano mwiza rukorwa n'abanyagihugu begereye imbibe z'u Burundi, gwerekeye ibidandazwa bifise agaciro kari munsi y'amadolari y'abanyamerika 3,000 ku miti n'ibifungurwa
n'ibihumbi 5 y'amadolari y'abanyamerika ku bindi bidandazwa imbere y'uko bipakirwa iyo biva. Ubuyobozi bw'ibanki ya Republika y'u Burundi bukaba bwamenyesheje ko amafaranga mvamakungu atirukanywe, ahubwo iri tangazo rije gusigura no kwibutsa uko amafaranga mvamakungu akoreshwa mu gihugu kugira bene gihugu bamenye ko akoreshwa gusa mu kuriha ibidandazwa biva hanze y'igihugu. Abantu batatu bari bahawe isoko yo kudandaza ibibanza byo kudandarizamwo ibikoresho by'ishure hagati mu gisagara ca Bujumbura baraswe uruhusha rwo kubandanya nyuma yaho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi asangiye bararengeje urugero mu gusaba amafaranga y'umurengera kuri ivyo bibanza. Iyi nkuru twayitohorejwe na Hicu Burundi Sofoni tukayishikirizwa na Posiye Sibomana. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 12 Mukakaro, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi yagendeye abadandaza b'ibikoresho by'abanyeshure bakorera hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ubwo rugendo yarugize inyuma y'imyidogo y'abo badandaza aho bavuga ko barihishwa n'abahawe iyo soko amafaranga y'umurengera. Umushikiranganje akaba yasanze ko mu by'ukuri abo badandaza batarira busema kuko ngo ku kameza k'imetero imwe ku metero bakarihishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 250 y'amarundi mu mezi 2 gusa bahakorera. Tubibutsa ko iyo soko yari yahawe abagabo batatu nabo bakaba bari batanze amafaranga angana n'umuriyoni n'ibihumbi 500 kuri umwe muri meri ya Bujumbura. Kurikirana umushikiranganje. Wagendeye ikibanza cyahora mu isoko nkuru ya Bujumbura kubera tumaze imisi twumva imyidogo y'abagiraniye amasezerano nabo igisagara cya Bujumbura cyari caciye ko kugira bafashe kugira abene gihugu bashobore kugura ibikoresho by'ishuri biboroheye, kuko mwese mubibona aha niho amabisi yose aja mu makaritiye yose y'igisagara cya Bujumbura yose apakirira abantu. Igisagara cya Bujumbura rero cyari cabonye ari ibintu byiza cyane byo tuma bifasha uje gufata ibisi avuye ku kazi ashobora gucagura n'ibikoresho by'ishuri by'abana. Igisagara cya Bujumbura rero bicakigiranira amasezerano n'abantu batatu, kandi amasezerano by'ukuri yari amasezerano y'umuvyeyi nyene yabona ko agiye gufasha urwaruka rugiye ku mashuri kugira ibikoresho bagure bizengurutse. Vuze ko yari amasezerano y'ubuvyeyi koko kubera yuko abo bantu bose ko ari batatu igisagara cya Bujumbura cacabonye yuko boriha mu gisagara cya Bujumbura umwe wese amafaranga atarenga mu miliyoni n'ibihumbi 500 kugira nabo abo bazohereza bacuruza ayo makaye babahereze bizimbutse kugira n'amakaye acazimbuka. Mugabo igisagara cya Bujumbura kimaze kubikora twarumvise imyidogo myinshi y'abagiye bahabwa amasezerano nabo bagiraniye amasezerano y'igisagara cya Bujumbura bavuga yuko babaciye amafaranga y'umurengera kugira bakora icyo gikorwa cy'amezi. Tuje rero kubatemberera kuganira nabo dusanze by'ukuri batarira busema. Dusanze batarira busema kubera yuko dusanze akameza k'imetero imwe ku metero bakarihira kuva ku bihumbi 200 gushika ku 250 muri ayo mezi abiri. Duharuye rero no mu miliyoni n'500 bari batanze, turabonye n'amameza ngaha atari make, dusanze batoza amafaranga y'umurengera atagira uko angana. Birababaje cyane kubera yuko twe tujejwe intwaro umuntu aje kubwira ko ari cyagira afasha bene gihugu ama nawe ukamwizera mugabo nawe inyuma yasizemo inyungu zirengeje. Birababaje cyane. Ivya bindi bavuga yuko umucuruzi atabatizwa nivyo tubonye kandi urumva biragoye, mugabo twakuyicigwa kandi tubona yuko ibintu bitobandanye. Umushikiranganje akaba asaba umukuru w'igisagara cya Bujumbura guhagarika amasezerano meri yagiranye nabo bagabo batatu, maze abari bamaze kuriha ayo mafaranga nabo bagasabwa kwegeranya amaresi barihiye ko gutyo meri ikabona gutunganya gushasha ico gikorwa maze ibikoresho by'ishure bikabona kuzimbuka. Subira mukurikirane
umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi. Duhagarariye leta mvyeyi mu bushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano kandi mu gisagara ca Bujumbura tubonye yuko ibintu bitobandanya nahubwo twagira dusabe ibi bikurikira. Nyakubahwa umukuru w'igisagara ca Bujumbura ahagarika ya makete yose yari yandikiye aba bantu batatu. Aje kuyahagarika duce dusaba abantu bose bari bamaze kubariha amafaranga kwayo maresi barihiye ko yose bayatwara mu gisagara ca Bujumbura muri meri kugira meri harura bari bamaze kuriha, hanyuma imaze kubaharura tubona bari bamaze gutoza, hanyuma bace bavamwo igisagara cya Bujumbura kibitondesheke neza abene gihugu bose ababanyene bamaze kuriha babandanye bakora ibyo bariko barakora, hanyuma meri bitondeke neza laba amafaranga bereye ashobora korohereza abariko barakora icyo gikorwa, yorohereza kandi n'abagura ayo makaye azimbutse kugira turabe yuko ibiciro by'amakaye bitoduga umurengera kubera ayo mafaranga basize kuri ako kabanza k'imetero 20. Turabakengurukiye nshuti bagenzi mwadukurikiranye kuri no mbonesha kure yacu JCTV, mubandanye mudukurikirana kuri Facebook, Twitter na YouTube mukoresheje ijambo JCTV. Murakoze.